kandi murabizi yuko numukomedi wa mbere w'amanyama dufise muri Buja Night Comedy. Ndashaka nze ndavuga amacumi namwe muvuge, mvuze lo comedy namwe muvuge. Turi tayari? Are you ready? Nishila Oma. Umviriza rero. Twagiye. Abantu bafite amafone base babanze bayabike gira twakire macumi. Sivyo? Baze guchatinga mu nyuma. Abantu bafite amafone babanze barindire gatoya. Kugira twakire macumi lo comedy. Sivyo none? Boss, tubanze tubiki telefone boss. This is Buja Night Comedy. Abantu bo muri VIP baragoranaga mana yanje. Macumi! Oya, amajwi iwacu twese basha, sivyo none? Macumi! Aya, sindabumva vrema. Bana b'Imana, nimumfashe, nimunsaidiye. Ndi naho nikora, ndi imfuvyi, ndi mayibobo. Macumi! Oya, dushiremo amashi basi niho vyojyoha, sivyo none? Umviriza ndavuga, Macumi! Le comédien Akamokeshane! Ladies and gentlemen, we are going to welcome Macumi comedian. Let's put your hands together. Let's clap for Macumi le comédien! Macumi! Vamos! Maria Mama. Pula, DJ. Wow, umezeleza. Wishimye sana, mikomera mashi. Wow. Atasa! Maria Mamereza. Wewe. Sasa uyu munsi, wow, musa neza. Mutandukanya Dimasheze. Dimasheze. Washoko n'urubalesero rwatinze isura bashira. Gusereka kibona n'abantu bambaye impuzu z'ibwami murabona bambaye impuzu zera hara Madrid. Gusa rero mu majambo make afise tatuwaje Real Madrid mugasubire kamubari. Gusa rero ikintu nishimira Imana nuko twese duhurira ku bugari sivyo? Aya vraiment twikomera amashi tusa neza twaberewe sana. Basha rero hari akantu ushaka muze muramfasha sivyo? Urabona umukomeje wese ari ngaha arafise akantu yisangije. Hari gihe bavuga ngo no kugomora oya Jefferson akantu kiwanje shaka mumfashe kandi mubifashije nzogera kure sivyo? Jewe ndavuga vutu namwe mishura momo. Urumva jewe ndavutura namwe mukamomora sivyo? Umbriza mahinduka no kumamagara dozo ragakoresha nanje nkeneye akantu kiwanje. Jewe nzo vutura namwe mumomore nanje twagiye rero vutu mishura momo vutu. Wow, wikomera amashi murakoze cyane. Rero ngaho muri Buja Night, vraiment abakobwa barakunda kuzodushikira vraiment. Muha amashi abakobwa vraiment, abakobwa vraiment baragerageza. Gusa nambara abantu barinda, abantu bivyihebe ba mbere n'abakobwa. Sindakubeshe n'abakobwa. Kubera je nk'umuntu nibaza none nk'umukobwa yateye indobo nkaramba muri filime umukobwa atari kimwe. Oya umukobwa yateye indobo nka Goliath. Oya wibaze ko retingi nareha
ariko hakaba ari umukobwa yamuteye indobo vraiment abakobwa basha murarinda vraiment je sindakubeshe nizina ry'Imana no kwemera ataraheza no kuvuga erega basha ari umukobwa ugenda kudiraga akakwihweza akaraba ku maguru akaraba amaso rero ikibazo gihari umuhungu rero umuhungu burya inyishu arayibona hari ukuntu umukobwa akuraba inyishu gaciyibona mu vraiment uwo muntu yanyankiye neza mu kirundi kizima kuko na Yesu pri atangurana ziza bafise nyine hari ukuntu reka sasa ramuhe inyishu ewe wahejeje kuburokorora wahejeje wazungurutse Burundi bwose ubwenge buguti wanje rero nubwo buri umuhungu w'iboga ringana gute uracikaroshi roshe mwamumenye nimbwa se mugomeje rero cyo nababwira mwa bahungu mwe twagiye dukora nk'ibyo abakobwa bakora basi nkigezo abakobwa akunda gukora cyati abakobwa bakora tinagimana twese tuba turabapenda nukuri ko Imana ndakubwiza ikuru kuko umukobwa ntatinya gusoma mugenzi we bizo centrale bashinze ngo muzikora hehe ngwimwa cyobaza nk'igihugu cyoza kumusoma n'ibyanwa base mwakobwa muri byewe vraiment hari ukuntu rero sasa muyambirana base mugahoma nako we bijye bintu bisiguriye nka 10 minutes ari yahamba abakobwa we cyobaza nk'igihugu cyoza kunyambira muga kigize imandami imirisho igakorana no kunira mu mapi izina ry'Imana harakantu rero sasa miharaje abakobwa ko kuja mujana muri douche vraiment basa oya nabisanzwe bo ibaze kujana muri douche je nanka kubesha jeme ngo umuntu yabona ubwambaye bw'iwanje sinibaza nyine ingana nkuku bose oya nibibaze ngana nkuku nyine oya zibaze ngene nkuku nkambura impunzi gusa je umuntu yondaba vraiment n'umuganga umuganga vraiment burya abaganga bashobora profit umuganga araburude mu kwinyasha ngo wewe ndagutera ngo gishinge kugisusu wewe abaganga bafite ba profita basi ubundi umuntu ashaka kunyegeza ubwambare bwawe n'umuvyeyi umuvyeyi none bamunyegeza gutera kwambitse pampers ibyo tabizi mugare ndiko ndavuga ku bazambaye hari abantu bambaye ibyahi bitandukanye je gusa sino babesha nyene ntabeshe vraiment naregeze gusaba umutipe vraiment bro tujane muri douche jewe ndayimubwiye ati kuko nashaka kuraba ingene bimeze ndabe basi uruhungu twokogana nanje numva ingene nanje nubameze no ganye n'umuhungu ndahita ibintu by'iwanye kigoro cyane ndavuga ati bro je numva shaka ko tujana muri douche wazana ntereye ubwo yacambwa ngo nanje namushaka ndavuga ati noneho ndapfuye ati nawe washaka ko tujana muri douche teko erega ndagenda namba ka esprime tugeze muri douche wamujama carambura direct atabwo basha mwabakobwa direct basi numva ngene bumvishe ngene umuhungu abeshe ko bari gusa mwabakobwa muri byihebe basi hari umuntu yabaje tambara zino mpuzu vraiment abantu cyo bibaza yuko nyine ari taiga kuko hari umuntu cyo kwihweza ugasanga mu maso nubwo ya uroze nubwo ya jere nace nambura impuzu fisoni acambwira ngo ngo kumbe nawe wabaye muremure hose icyo namubwira ati nawe mbona ari sawa kuko mbona nawe warashoreshe warashoresheje nubwo utabagariye hama ndamutse abantu batarabagarira bro mikomera amashi abantu mutarabagarira muranyemeje bro abantu mutarabagarira kweli gusa basha abahungu bari gukoma amashi nubwo mwanyika ushije abahungu kubagarira basha icyo kintu dukishe mu bwenge abahungu kubagarira ni ikintu kigoye jeteje naje ndavyibutsa rero cyo munyimagina ngingafuwa yego nyibagina je nabagariye prem gusa rero abahungu ari tuntu cyabitwaza urabona ngo twego tubagariye ngo kweri biterwa ngo byama ngo byama ngo ari bigugu ubikatwa rero mwe mubikora he gusa nyine abakobwa bro mikomera amashako kamurangwa mabagariye kweri abatakoma ndababona abakobwa mikomera amashi mwabagariye wow umeze neza biraboneka gusa rero uraje impamvu abakobwa bama babagariye misi yose ni kubera bama biteguriye abagoronome baza kubagendera This is Buja Night Comedy.
wama witeguye kuko nuzi umunsi ni saa sibyo mwama muri Dieu. Wow. Mbashe nta kintu kigoye nko kugana n'umuhungu mugenzi wa muri douche. Jewe ari ukuntu yanyegera mbashe sizi ko murabona yuko umuntu muryamanye canke nuko murogana ahubwo je kugisusu ningora nyinyirwe ngabo kwigirwaye nkora kuko runtu ngurako cyari ukuntu aguma ndamukwepa sasa jewe birema ndiko ndamukwepa nacinyererwa ku isabune ati isanga ndi muri douche nawe murarizi ngira shike hasi wana nace nifatikiza vyamwa singoroke vyamwa nazifatikiza urazi ikintu yambwiye ati none nk'ubu yaba uri kugana na shiri wawe wabifata hehe. Merci beaucoup, ndabakunda sana.